Mwese muriko muradukurikirana turabahaye ikaze mu kiganiro umutekano. Umutekano ni ikiganiro mutegurirwa n'igisata kijejwe kumenyesha amakuru mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano. Mu kiganiro cy'uyu munsi tubashikiriza ibijanye n'ibirori vy'ingene intwazangabo z'igipolisi c'u Burundi zariko zirasozera inyigisho zariko zirabera kw'ishure rikuru ry'intwazangabo mu gipolisi. Nk'uko nari ndabibabwiye, hari kw'igenekerezo rya ndwi Gitugutu umwaka w'ibihumbi 2025, aho mu kigo c'ishure rikuru ry'intwazangabo mu gipolisi hari haramutse haba ibirori vyo kurangiza inyigisho z'ubuyobozi bw'amaposte y'igipolisi zari zateguriwe intwazangabo. Bose hamwe bagishika muri izo nyigisho bakaba bari 75, abahejeje neza ivyigwa akaba ari intwazangabo 73. Bakaba barakurikiranye ivyigwa bitandukanye, aho bashoboye kuharonkera ubumenyi butandukanye mu bijanye no kurongora amaposte y'igipolisi. Ivyo birori rero bikaba vyari bihagarikiwe n'umugenduzi mukuru w'igipolisi c'u Burundi ari kumwe n'abari bamuherekeje. Mw'ijambo ry'ikaze, General de Brigade de Police Emile Manish arongoye igisata c'inyigisho mu gipolisi yarashimiye umugenduzi mukuru w'igipolisi c'u Burundi kuko yagiye abashigikira kugira ngo izo nyigisho zigende neza. Aca atekerera impanuro abo bari bahejeje kuronswa izo nyigisho. Uno munsi rero udasanzwe turi muri kino kigo cha ISP, aho turamutse turangiza inyigisho zateguriwe aba-officier z'ubuyobozi bw'amaposte de police mu gipolisi c'u Burundi. Nyakubahwa mugenduzi mukuru w'igipolisi, nagira mu nyemerere ndabashimire kubona mwafashe uyu mwanya kugira ngo muze ubwanyu guhagararira ibi birori. Ibikorwa mufise ni vyinshi, ariko vyerekana ingene mwitwararitse inyigisho kanatsinda vyama biboneka imisi yose. Rero muri uyu mwanya ndabahaye kaze bose mwese nabo mwagendanye, ndabifuriza kuroranirwa mu mwanya wose muja kuba muri ngaha, ndabifuriza kuja kuroranirwa mu bikorwa vyose. Nyakubahwa mugenduzi mukuru, banyakubahwa mwese muri hano, hari itariki 10 z'ukwezi kwa kabiri aho twakiriza intwazangabo ngaha zivuye mu mirimo itandukanye y'igipolisi c'u Burundi kugira ngo zikurikirane izi nyigisho bahejeje kurangiza. Nagira rero nyakubahwa mugenduzi mukuru mbonera aka kanya ko kubashimira mwebwe ubwanyu. Ndabashimire ingena mwagiye mudufata mu mugongo muri ivyo vyose mu buryo bwo kugira ngo izi nyigisho zigende neza. Hari ibintu vyasanga bitateguwe hanyuma vyaribagiwe, tukaza mukabidufasha. Ni vyinshi, nimba mubona ahantu twicaye hasa gutya nuko hari ivyo mwitanzemo vyinshi. Mfatanije nabo mukorana, nagira mfate uwo mwanya ndabakengurukire, saba aba bose bari ngaha bamfashe tubakomera amashi. Mbere yo kurangiza, nyakubahwa mugenduzi mukuru, ijambo ry'ikaze nagira ntekerere impanuro nkeyi aho ngeza jewe kuri izo ntwazangabo. Aba-officier nka mwebwe murazi ko ari mwebwe mujeje kurongora abandi. Ndabasavye rero kuzokwama mushira imbere ineza y'abenegihugu, kuzokwama mushira imbere ubuntu, kuzokwama muzi yuko ico ukoze uwutwara akirabirako. Igihugu kidushinze amaso, kibizeye ko vyinshi. Twararonse umwanya wo kuyaga vyinshi, je nagize amahirwe yo kuronka icigwa kimwe ndabigisha hano, twaravuganye bikwiye. Abarimu bari ngaha barabigishije bikwiye. Mugende mufate inzira nziza nk'uko twabivuganye, kazoza k'igipolisi kazoza kari kuri mwebwe. Narababwiye nta mubona abantu bicaye imbere mu minsi nimwe muzoba muhicaye, mugabo kugira muzohicare nuko hari ico wakoze ku aho ugeze. Rero ndazi ko umugenduzi mukuru
mu gipolisi niwe nyene ijambo araja kubabwira, nanje ryari ijambo ry'ikaze. Rero nyakubahwa mugenduzi mukuru, ndasubiye kubakengurukira bivuye ku mutima. Ndashimiye n'abandi bari ngaha, nkifuza ko baja gutega amatwi neza ijambo muja kubashikiriza, hanyuma bakitegura kugira ngo baje kuronka impapuro muja kubashikiriza. Subire ndabakebure kandi ikintu kimwe, muze mukunda inyigisho, muraba ofisi bakiri bato. Inyigisho n'inyungu ikomeye. Narabonye benshi ntibakunda kwiga, mugabo mukunde kwiga ni muzobona kazoza keza. Murakoze cyane, Imana ibahezagire. General Major de Police Ninteretse Joseph, umugenduzi mukuru w'igipolisi, mu ijambo ryiwe yarakebuye izo ntwazangabo zari zihejeje kuronswa inyigisho, ngo na cyane ko bagira basubire ku buzi bari baje bavako, ngo bazobukore na ntaryo, bazohanuza ibizobagora mu mirimo yabo, nayo ngo uruhara ntangere bazoba bafise mu mirimo bazoba bariko, ngo niko ruzotuma abarundi batunganirwa. Aca babwira ivyo bazokwisunga kugira ngo bazobishobore. Kuri uyu munsi rero uri hejuru ku izina ry'ubugenduzi bukuru bw'ipolisi cy'u Burundi no ku izina ryanje nyene, ndi niteka ntangere ryo kubaha ikaze ngaha muri rino shure rikuru ry'intwazangabo mu gipolisi cy'u Burundi, aho turamutse turangiza inyigisho zategurira izi ntwazangabo kuja kurongora amaposte mu gipolisi cy'u Burundi, ico bita commandement des postes de police. Ntwazangabo, imbere y'ukuza muri zino nyigisho mwari mumaze imisi mu mirimo itandukanye, ariko twasanze ari nkenegwa ko ari zino nyigisho bobongerereza kugira muzorongore neza abapolisi mu kazi kanyu ka misi yose. Ivyigwa rero bitandukanye mwarabironkejwe, aha novuga ibijwanye n'ubutwari n'uburongozi bwiza, ivyigwa vyerekeye gutunganya neza akazi ka misi yose, ivyigwa bijanye n'igipolisi cegereye abenegihugu, ivyigwa vyerekana inyifato ibereye mu kazi kacu ka misi yose, eka ivyigwa vyerekeye ubuhinga bwo gutorera inyishu ingorane zokwaduka mu gihe hari imvugo zitandukanye zoba zikoreshejwe. Ntwazangabo, muramutse murangiza zino nyigisho, mugire musubire mu mirimo yanyu ya misi yose. Akazi kabarindiriye murazi ko ari kenshi cyane, kandi gasaba ubwitonzi n'ubukerebutsi bwinshi. Muragenda rero muzi ico mugiye gukora, mugende muzi ko mugiye kuba bandayahundwa. Bisaba rero guhanuza, kandi uruhara ntangere muzoba mufise ku kibuga nibyo bizotuma abarundi batunga bagatunganirwa. Kugira muzobishobore, murisunga ibi bikurikira. Ubwa mbere ni ukubaha no kubahiriza amategeko, kugira inyifato runtu, kuba abizigirwa, murubahiriza abo murongoye, muze mwubahe ababakurira, murabe hafi y'abenegihugu, muratunganiriza abazoza babitura bose ataco murinze kubasaba, murahagararira ubutungane, uri mukuri mu mushigikire, uri mu makosha mukosore, vyanse munamuhane mukurikije amategeko. Muri poste niho hambere hategerezwa gutangurira ibikorwa byo gutuza inyifato zose zoza zitera akajagari mu gihugu. Ibihe by'umutekano bihinduka ku gihe, ari naco gituma yaciye abahamagarira kwama bagavye ngo bazokwame bakorana n'inyabune. Ibihe by'umutekano bihinduka ku gihe, muramire rero mwarigavye inyabune, muzokwame mwishira ku kivi, muzokorane neza n'izindi nzego muzosanga ku kibuga,
aha ndavuga bene wacu b'abasirikare, ndavuga abigendereza, reka ndavuga abene gihugu, kuko dukoranye neza niho na renseignement tuzozironka atangorane n'imwe. Le comité mixte de sécurité humaine muzozibe hafi, muzankadre ku neza yanyu no ku neza y'igihugu. Kubituraba tuzokwama turi hafi yanyu, muraduhanuza, muhanuze bakuru banyu igihe cyose muzabona ko bikenewe. General de Brigade de Police Emile Manish arongoye igisata c'inyigisho mu gipolisi aratubwira ico izo nyigisho zari zerekeye. Bakaba rero bizeye ko inyigisho babahaye bazozishira mu ngiro. Murakoze nkuko mubivuze kandi mwabibonye, no munsi igipolisi c'u Burundi cariko kirasozera inyigisho zariko zibera mu gisata kijejwe inyigisho muri iri shuri rikuru ry'intwazangabo mu gipolisi. Ni inyigisho zihabwa intwazangabo zikiri nto, zikiri hafi. Izo nyigisho zahawe abariyetena bashika 73 nibo bahejeje. Abo nabo bariko bategurirwa imirimo yo kuzorongora amaposte y'igipolisi, poste de police, no kuvuga n'amaposte azoba ari ku rwego rw'amazone, dufatiye ku ndinganizo nshasha y'igihugu cacu. Rero bari bamaze amezi ashika ndwi bariko bariga ivyigwa byinshi bitandukanye, ivyigwa bijanye n'uburongozi, ivyigwa bijanye no gutegekanya ibikorwa, ivyigwa bijanye no gutunganya ibintu byose, abari ivy'intwaro, abari ivyo bijanye n'ivy'uburyo vya logistique, ari bijanye no gutwara abantu, kugira ngo ivyo bize muri kaminuza aho bari aho bahejeje, aho bari bararonse n'ibanga ryo kurahira ko aba officier, tugira ngo duce tubategura rero ingene bazoja gutwara abandi. Murazi ko umurimo wo gutwara abandi ari umurimo utoroshe. Rero twari tumaze iminsi turiko turabereka inyifato nziza, ingene bobaho, ingene botwara abantu, ingene boja gukora ibikorwa, bazoronka amabango yo kuja kurongora abandi. Twababwira rero ingene bobaho, bubahiriza amategeko, ingene kwicisha bugufi, ingene babizigirwa, ingene kubahiriza abo batwara, ingene kubaha n'ababatwara, tukabereka ingene mu by'ukuri bokorana neza n'abo batwara n'ababatwara n'izindi nzego zijejwe umutekano, eka mbere cyane n'abene gihugu. Rero ivyo vyari vyigwa bitegekanijwe mu gisata kijejwe inyigisho, biherezwa abantu bagiye gukora ayo mabanga. Ni nk'uko ku rwego rwo hejuru kubatwara amakomisariya mu makomine nabo bateza kuronka inyigisho nk'izo ku rugezo rwabo. Nico gituma bazotwara intara ziya zitanu nabo nyene baba bategekanije ingene bazokwiga, ingene biga, ingene batunganya ivyo bikorwa kuri urwo rugero bariko. Ni nk'uko n'abajejwe ibikorwa gutunganya, kugira novuga kupanga ibintu byose ingene bigenda mu bugenduzi bukuru bw'ipolisi, ku rugezo bavuga novuga ni rwa etat major, bashobora by'ukuri gutunganya, kwiga ingene abantu umwe wese uko agenda arakura niko agenda aragira. Rero izo stage, izo nyigisho ni ku rugero umwe wese, kandi turashima ingene bavyitavye n'ingene bavyize. Bakabasaba kuja kuba inyankamugayo imbere yabo batwara, imbere y'abene gihugu, eka mbere n'imbere y'abanyamahanga. Rero nabo turizeye ko ivyo twabahaye bagiye kubishira mu ngiro, n'ubumenyi bwinshi n'impanuro nyinshi bahawe n'ababakurira, bahawe mu buryo butandukanye. No kuvuga yuko umuntu azoja kurongora poste ya police azobazi ikintu cose gishobora gukenerwa muri poste ya police, ari kijanye n'amatohoza,
ariko ijanye no gukorana n'abashef de zone, ariko ijanye no gukorana n'ibindi bisata vya leta biri harya, ariko ijanye no kurwanya igiturire, ari kurwanira ikintu cose, kurwanya ikintu cose gihunganya umutekano, baba bavyize. Rero twari kugira ngo bavuye aha twizeye ko bagiye kubishira mu ngiro. Kenshi ntihabura ibibaciramwo, ariko twarababwiye yuko igihugu kibahanze amaso. Uri umuntu w'intwazangabo uba wemeye kuja imbere y'abandi, uba wemeye kuba akarorero, uba wemeye kuba inyankamugayo. Twabasavye rero kuja kuba inyankamugayo imbere y'abatwara, imbere y'abenegihugu n'imbere y'abanyamahanga. Mbere kugenda turabereka yuko igipolisi aho kigeze muri poste de police niho igipolisi gihera. Bakoze neza no ku mutwe bica bigenda neza. Turabereka yuko niyo bagira igikorwa ciza igihugu kizotekana, mugabo uwo bizogora azobibazwa. Nico gituma rero nkuko mumbajije turizeye yuko ivyo bagiye kubikora babishira mu ngiro, hanyuma barafisa bakurira ku nzego zitandukanye, bazobamenyereza babashigikire, hanyuma nabo nyene bashike kuvyo bishinze. Izo nyigisho rero zikaba zizobandanya no ku bandi bapolisi mu ntumbero yo kujana n'ibihe. Ego, inyigisho tubaha urumva ko zari zijanye no gutwara abandi no kumenya n'abakorana n'abandi, ariko kubijanye n'ubuhinga kubikenewe naho nyene turabikora, ibishobokera ngaha mu gihugu bakabikora, abandi nabo ibidashobora gukorerwa aha harimo abagenda kubinonosora hanze, hariyo n'abari mu kugenda kandi n'ubundi bazokwama bagenda. Rero igipolisi muri rusangi kirategekanya kandi kiriko kirabikora uburyo bwose bwo kujana n'ibihe mu bijanye no gucungera umutekano. Izo nyigisho ziraba haba muri Afrika haba hanze ya Afrika, izo nyigisho ziraba. Rero nta nkeka yuko igipolisi kiriko kirajana n'ibihe. Inyigisho zizobandanya, nk'ubu hari abazoca bakurikira, hanyuma no kuri zirya nivo zindi navuze naho nyene n'abandi zibe. N'inyigisho ziriho zitegekanijwe kandi zizobandanya. Inyuma y'ivyo birori, bamwe mu bari bahejeje kuronswa izo nyigisho baganiriye n'abamenyesha makuru, baratubwira ivyo bahigiye. Yego, uko mwabivuze baje kuduha impapuro. Ni inyigisho za formation dans poste de commandement de police, nizo twigiye hano, twiga ukungena twotwara ku kazi ka misi yose. Twarize amakuru atandukanye yodufasha, hariho nk'igihe twarize police de proximité, igipolisi cegereye abanyagihugu. Turiga n'ukungena twoshobora gutreta abanyagihugu batwegereye, twobakira mu gihe badusanze nk'ahantu. Iyo kuru bayita technique d'accueil. Turiga n'ukuntu tactique, ukungena twoshobora kuja iyo bishitse hakaba nka leta nyene mu ntuzenye kumwe twokwiprotege. Muri no mwanya nkaba ndi muri kino kibanza ca Institut Supérieur de Police, aho hari hategekanijwe umunsi udasanzwe wo gukorotira ibikorwa byari byateguwe guhera kuri formation twahakoreye ijanye n'uburongozi bwa poste de police. Ikaba yatanguye mu kwezi kwa kabiri kuno mwaka, ikaba officiellement irangiye uno munsi, aho duhejeje kuronswa amasertifika yemeza ubumenyi twahawe mu bijanye n'ivyo kurongora poste de police. Murakoze. Ngo bakaba rero barahakuye ubumenyi butandukanye. Ego cyane twarayikoze, twarose n'akaryo keza ko gukora ama pratique mu makuru professionnel twize igihe twari dutanga umwaka wa mbere muri Institut Supérieur de Police. Hariho nk'amakuru mashasha nk'ama tactique de peloton, tukagenda ku matere mu mashamba. Ico gihe twiga muri professionnel ntabwo twari twabiciyeko. Byaradufashije cyane kubera yuko hariho byinshi twahungukiye, twabibonera mu mpapuro, ariko kuri tere yari pratique twakora. Akamaro k'izo nyigisho ngo ni kanini cyane.
izi nyigisho zirakomeye cyane namwarigiye yuko twari twaravyize tugasohoka tukagaruka kugira iyi formation byadufasha kwa prondisa nyene ivyigwa tuba twize kugira ngo tubifate nka nkama naho tuzogira tunogerereze ivyo tuba twize ni nko kutwibutsa mu bisanzwe kubera yuko byinshi twari twabibonye je niko ndabona ko zobandanya kuko zirakenewe cyane amakabandanya n'amapratike menshi cyane nk'uko babidukoreye. Murakoze ego cyane zino nyigisho twahawe muri kino kiringo twamaze kubabwira zaratugiriye akamaro cyane kuko hariho ivyigwa byagarutse mu byo twari twarize igihe twagira formation professionnelle mu mwaka wa mbere muri Institut Supérieur de Police mugabo uno munsi zaje novuga nti pratiquement dutekanye uno munsi rero twarashoboye kubona yuko hari ibyo dushobora kuba tutari twashize ku muzirikanye muri ujya mwaka ariko ubu harashoboye kuba kuzishimangira kandi ni nkuko hariho n'ivyigwa bishasha byashoboye kuza tutari twabonye kijya gihe rero by'ukuri ibi vyigwa byaratugiriye akamaro. Eka n'abigeme bari muri izo nyigisho barashima ubumenyi bahakuye. Zaranyoroheye kuko twakora bimwe n'abandi nubwo nyine usanga bigoye ariko uragerageza kugira ngo uje kuri ntuzenya y'abandi y'abahungu urugero rw'abandi ukagerageza kandi twarabishoboye. Ivyo bigaragaza yuko natwe bakobwa dushoboye kuko natwe ntibodukumira kuko natwe turaseruka nk'uko abandi bahungu baseruka. Aba bari bahejeje kuronswa inyigisho baganiriye n'abamenyesha makuru bavuga ko hariho ivyo babona bikwiye guhinyanyurwa mu ntunganyo y'ivyo vyigwa mu ntumbero yo kugira ubumenyi bubandanye butera imbere. Murakoze cyane kuri ico kibazo nk'uko hariho abamaze kubishikiriza igihe bariko badushikiriza certificat hariho ibikwiye guhinyanyurwa mu ntunganyo ya bino vyigwa cyane cyane nk'uko hojaho ikibanza categuriwe bino vyigwa nyene gikwiriye kidafatanya ibikorwa byinshi canke abatandukanye ugasanga ari bariko barahigira ibi vyigwa abandi bariko bahigira ibi vyiza rero bohinyanyura igihe bizoba bishoboka hakabaho centre iri specifique kuri ico gikorwa. Murakoze. Mu gusozera General Major de Police Ninteretse Joseph umugenduzi mukuru w'igipolisi cy'u Burundi yarabatekereye impanuro yongera abatera intege. Mu kurangiza na jewe nagomba ndabashikirize impanuro nogenda batera intege ndababwira yuko igihugu kibayiteze ko byinshi genda rero ku kivi mube intwaza ngabo koko umutekano muhagarikire amategeko muyubahirize niho ituze ryoca jirara mu gihugu hanyuma abene igihugu nabo bagaca bigira mu bikorwa by'iterambere nk'uko uwavuze ijambo imbere yanje yabishikirije twese turazi ko umushike wa mbere wamugoye ariko yasuka ya mbere igutuma wisuzuma kugira ngo ibizokurikira bize bigende neza. Sinirwa ndabivuga babisiguye ariko nagenda bashimire kuri intambwe dufise kuno munsi. Iyi biro murongo ndazi ko bifise mu ruhara shimire n'abantu bose bitanze kugira ngo izi nyigisho zishobore gukorwa neza. Ni kuri aya majambo y'impanuro nsezereye ko zino nyigisho mwari mumazemwe amezi 9 munonosora ivyigwa bitandukanye. Nihahangame Burundi mu gihugu cyacu cy'u Burundi umutekano mu gihugu cyacu cy'u Burundi nihahangame inyigisho z'akanovera nihahangame Uburundi n'abarundi murakoze Imana ibahezagire. Mwese mwariko muradukurikirana aha ni ikiganiro umutekano cy'uyu munsi kigarukiye naho ubutaha.